turabaye kaze bakunzi ba ECTV Burundi tubibutse ko ihagarariye equipe C ihagarariye Connecte kandi cyo munsi kabari ikiganiro kiri special kikaba gifashwe mugongo na Renewgen ishirahamwe rishigikira kandi rikoresha umuyaga nkuba uvuye kuzuba bantu mugikoresha amabuji bantu bikibagora kubona murahawe kazugira ngo mushore kwitura Renewgen Burundi munyemere kandi shimire Mika Hakizimana ariko adufatira amasanamu kandi ariko arabikora neza ukaba ukeneye video nziza isukuye nk'iyo dufise uza kubona mu kanya ukaba ukeneye son imeze neza atangwane zirimwo basha kumwitura Mika Hakizimana asha kuzobigufashamwo mu gihe uzoba ukeneye izo service. Rero turabaye kazi miganiro cuno musi ikiganiro kidasanzwe gifise n'abatumire badasanzwe. Rero uno musi turafise ibintu byinshi cyane tuhava tuganirako mbwa munyemerere mbanje kwakira abatumire buno musi. Sinzi ndahera mu buryo bwanje ndabona umudamu ameze neza shajije Madame Francine Sava. Nabyo ko twa Francine ubwashaka kutwibwira birushirije. Ego ni sawa. Nitwa Magonyaki Francine nkaba ndumukenyezi yubatse afise umwana umwe n'uwitwa Kazoza ari mushika. Ego nkaba nezerewe kuba namwe nsanzwe ndumwigisha w'abana muri mu rugabane bita Sunday School kenshi ni umvugo abantu bamenyereye ishuri ryo kwa Mungu ni kuvuga ni hamwe abana begeranwa kwa Mungu mu rusengero bakigishwa mugabo hariye ntibaba ko barigishwa bimwe gusa ariko barigishwa mu buzima bwabo muri rusangi bibakomeze kubaho neza no kubaho bahimbara Imana bazi Imana mu buzima bwabo. Ico nico sanzwe nkora kandi kaba nico nkora mu buzima bwa misi yose nk'umuhinga nego nkora mushiramo rivuga ubutumwa bwiza mu bana benshi bazi ku izina rya MEE ariko ubu ryarahinduye izina ni AEE kubwo amategeko yagiye arahinduka. Ego hama nkaba nsengera mu shengero gitwa Shama Temple mu Ngagara. Ico gikorwa tugikorera kibiho iri muri Rohero Avenue de France numero 17 abazi Cafe Gourmand hafi ya Cafe Gourmand abafise ikibazo c'abana cyo kwigisha abana kubarera mu ndero kubakuza kubaha ibyankenerwa bikwiye kubatoza indero mu mwami nkuko n'ijambo ry'Imana ridusaba turahari ku bwabo. Ego murakoze cyane bunyemerere mere nk'ugiye mu bubamfu bwanje nibaza ko mwumvise cyane Francine wariwe n'impamvu ari hano yavuye ko n'umuhinga mu by'abana twadufise n'ugwaruka tuhava twakira atari rukeya mu kanya reka mu nkundire munyemerere tubanze twakire no muvyeyi ari mu bubamfu bwanje. Ndabakengurukiye cyane murakoze kwikaze muduhaye kuri uyu munsi dutewe iteka n'Imana. Jewe rero kwizina nitwanze nahora Anatoli nkaba na jewe nkorera cyane mu by'abana. Madame Francine twarakoranye mu by'abana mugabo ubu narahinduye ubutumwa gatoyi twarakoranye imyaka itari mikeyi muri Sunday School ariko narahinduye ubutumwa gatoyi ariko turetse n'ivyo no mu buzima busanzwe atari bwo ku rushengero nsanzwe nkorera mu bana ku rushengero nahinduye ubutumwa no kuvuga sinkiri muri Sunday School. Ego ariko no mu buzima busanzwe nsanzwe mu bana ariho nibera dukina nabo guhera mu gitondo gushika ku mugoroba rero monde y'abana ni monde njyohera cyane. Ego hama beko mvuga ko nkorera mu bana sanzwe nkorera muri encadrement yabigisha n'abana tubaha ubwenge ubumenyi nkabasanzwe kandi ndi umuhinga mu by'inyifato n'imigenzo cyo bita mu gifaransa psychologue. Ndabashimire ndabakenguruki. Kuko mwabyumvise gane cyacu cyune munsi cyofise umuhinga asanzwe yigisha abana n'abana kenshi ndetse n'umuhinga mu nyifato. Rero baza yuko biza kudufasha gutahura rwose ikigwa cy'uno munsi. Rero munyemerere nakire abana banje hano murabona yuko hagatiwe neza les enfants ça va mumeze neza. Okay ninde atangura kugira akazira kiwe. Okay voilà. Nitwa Igiraneza Daniela.
igira neza Dani Diela. Undi akurikira ninde? Okay. Nitwa Akimana Mila. Akimana Mila. Nimage muratubwira Diela wiga mu kangahe? Mu gatatu. Mu gatatu? Wow. Niga mu wa kabiri. Mu wa kabiri. Irega ndabasabe Diela na Nina muko muratwibwira nashaka mutubwire ni cyahe cigwa mwiga mu ishure mukunda cyane gusomba ibindi byose. France. Français? Tu aimes le français? Ah! Uramuze nzogerageza no kwa Faransa mutwihanganire. Je nkunda ikirundi. Wowe ukunda ikirundi. Wow. Mwana ko equilibre tutatuyironga mu bice byose. Umwe akunda igifaransa undi akunda ikirundi. Niba ndasubira kunyibwira. OK, voilà, merci. Je m'appelle Diza Olivier Deden. Tu t'appelles Diza Olivier Deden. Diza Olivier Deden. Tu es en quelle année? 8e année. 8e année. Wow. Tu aimes le français comme Diela? Ou tu aimes le kirundi comme? Non, je préfère le français. Tu préfères le français? OK. Kurikira? Tuyishime Christiane. Tuyishime Christiane. oui. Uri mwaka wa kangahe? 5e. 5e. Ukunda icigwa cyahe mu vyigwa mwiga byose? Kirundi. Ikirundi. Wow. Voilà, ndabona yuko ikirundi gitera kigira amanota menshi mu batumire banje buno munsi. Voilà les enfants, ça va? Namwe nitwabibagiye. Murashobora ku namwe twabibagiye? Turashaka gutangura n'umukobwa bien sûr. Nitwa Irakoze Chance Marie Prince. Niga 6e. Irakoze Chance Marie Prince yiga 6e. Ukundi yahe cours? Kirundi. Kirundi. OK. Ikirundi cyakire. En fait, ingene abantu bariko bagikunda biraryoshe cyane. Nitwa Iraganje Prince Benny. Iraganje Prince Benny. Prince Benny. Nkafise imyaka 13. Niga 7e. Amakuru nsanzwe nkunda entrepreneuria. Ukunda entrepreneuria. Oh wow. Nako ndarondera umugenzi wanje cyesanga ari wo tuvyumva cyo kimwe. Ukunda entrepreneuria. Murabona ikiganiro kino munsi nababwiye ni ikiganiro kiza kukwigisha ibintu bitari bike kandi bakore batumire batwiteguriye. Bane mwatwiteguriye neza? Okay. Nabati twabiteguriye neza. Ikiganiro cyacu tuza kuganira dufite ikibazo gisanzwe nawo nyene ushobora gusanga wibajije. Ikibazo cyacu kivuga giti mbega birashoboka ko habaho ubugenzi bushimitse hagati y'umuvyeyi n'umwana? Ndasubiramwo, birashoboka ko habaho ubugenzi bushimitse hagati y'umuvyeyi n'umwana? Niyo byashoboka nakaye kamaro bifise. Hama iyo bidakunze, iyo ubwo bugenzi budahari, nizaho ingaruka mbi zikunda kwibonekeza. Murumva ko ari ibibazo bitoroshe bizagusaba abahinga, ari tuba twatumiye abahinga uno munsi bazogerageza batuganirire hirya no hino. Nagira ntangure iburyo bwanje ko name ndatangurira kuri Madame Francine. Madame Francine nashaka kubaza ni gwahe ruhara umuvyeyi canke umwana kurana ko dufite n'abana no munsi bafise mu kushiraho ubwo bugenzi bwimitse? Murakoze cyane. Ikibazo gisa n'ikitoroshe mugabo kandi hari amajambo yo kucishuramwo. Ego. Igituma cambere ko bose barafise uruhara ni kubera iki? Ni kubera ubugenzi n'abantu baba bahari. Ubu rero ubugenzi tuko turushaka kubuvuga hagati y'umuvyeyi n'umwana. Umuvyeyi Imana imuhezagije umwana ikamumuha ibikeneye ko amurera akamukuza. Rero mu kumurera umwana arakeneye urukundo rw'umuvyeyi, arakeneye kunywana n'umuvyeyi wiwe, kandi n'umuvyeyi arakeneye kubona ko umwana amukunda, amwubaha, inimagiriranire. Rero urumva uruhara rw'umwe wese rurahari.
mpereye ku muvyeyi umwana ntashobora kubitanguza ahubwo n'umuvyeyi abitanguza abitanguza gute kumuha umwanya nijyaramuha umwanya ndibuka ndiko ndandika igitabo giheza kaminuza barambajije bati umuvyeyi n'umwana batangura kuganira ryari kuko rero ntari ninje muri domaine cyane y'ujya muhinga je nari mu iterambere no kwiga kumenya umuntu ninge nabandanya rero nabwiye ati mwatangiye kuvuga ngoya akiri munda watangiye kuvuga na nyina iganca sanga nivyo kandi usanga abashakashatsi barayivuze rero umuvyeyi abifisemo uruhara kuva umwana akiri munda ushobora ati ngo papa none ko tabamfise munda na papa aramuganiriza mukungene abana na mama umwana amaze kuvuka aca agaragaza rero burya bunywane umuvyeyi rero afise uruhara rwo kubikomeza mu kumuha umwanya kumwumviriza bijyanye nakubwiye by'amafuti bidatonze bijyanye muha umwanya urabona ko hari igihe abavyeyi umwana aza yawe mama araje kamushikira imbere vahowe urazimisha umuntu yiriwemo urumva ko umuvyeyi aba umwana acagira iki acagenda cyangwa umupapa yinjira mu nzu papa araje ugasanga mwinjiye musiga itanda abandi muzimeza abandi urumva ariko raba igicapo cyaho umuvyeyi yinjiye bose umugatuga ngaha kwizosi undi agafata ipataro akabaterura bidakunda biraryoshe aho umuvyeyi aba yagize uruhara ni kuvuga umuvyeyi amaze kugira uruhara rwa mbere mu kugurukira umwana kumuha ubwisanzure kuri we biramworohera no kumuganiriza umwana nawe biramworohera kukunda umuvyeyi wiwe no kumuyegereza umwana we afise uruhara mu kwemera kwakira papa kwakira mama uko hari igihe bishika mu miryango usanga ari umwana yamayigunze n'umuvyeyi mubajije akakera utuntu twose mugabo uyu mwana si hari ni kamere ngira ujya muhinga araza kubitubwira ni kamere umva uyu mwana nawe atashatse kuguruka bwabushikirane bwabugenzi biragoye ko bukomera rero umuvyeyi afise uruhara rwo guha umwanya umwana kugira ubwo bugenzi bube hanyuma umwana we arafise uruhara rwo kwemera papa kwemera mama kwemera umuvyeyi ujya wese amutunze niwe muvyeyi ujya wese amureze niwe muvyeyi wongereje koko yoba ari umuvyara canke uwo ari wese umuvyeyi nujya mufise ububasha amurera amukunda amumenyera vyose urumva kumukunda no kumisanzura ko umwana nawe arabifisemo uruhara gusinzi nganagerageje wagerageje turanagushimiye ndabona ko ikibazo gitera cyoroha n'uwaragora yavuze ko cyatanguye kigumye kandi aragitera cyoroha nagira nsebe umuhinga munyifato mbega ico kibazo nyene twako turavuga nuko haruhara umuvyeyi canke umwana yogira mu kubaka ubwo bugenzi canke ubwo bucuti bwimbitse murakoze ni kibazo ciza cyane madame Francine yavuze ngo ni kibazo ngo kigoye jewe mvuga nti ubajije ngo mbega birashoboka ahubwo nanje mvuga nti ni devoir bavuze ko bumva igifaransa mbega devoir niki ni itegeko umuvyeyi kugira ngo umwana we azokure neza kandi habe imigenderanire myiza ni itegeko ko amenya kuko benshi ntibabimenya ni byiza ko amenya yuko ategerezwa gushyiramo uruhara runini kugira ngo imigenderanire yabo izogane neza kandi kugira ngo uwo mwana azokure neza mwavuze ngo mbega n'iryari ngo mbega byogenda gute icyo kibazo benshi ntibabimenya iyo tuba twaringa ukundi tuba turabivuga ababyeyi benshi nka madame Francine hariya ndabona hariya ni double ni mama double yarakwiye kubimenya rwose urukwiye kubimenya umwana atangura kuganirizwa si we atangura kuganira ni we aganirizwa aganirizwa n'umuvyeyi kubera umuvyeyi ni we deja afise ubwenge
sivyo atangura kumuganiriza ku myaka mike akiri munda kwa mama wiwe. Abahinga bavuga yuko guhera ku mezi 3 umwana ari munda atangura kumva, ntiyumva ngo ngo yumva aravyumva, voilà ariko wewe ngene yerekana ko avyumva, wewe ntavyo ushobora kubona ariko arabyumva, kandi birafise ivyo bimufasha mu gukura kwiwe mu bwonko no mu kumva yuko azovuka yisanzuye. Muti rero none mumamuganiriza gute? Urabona mama yafise inda yategerezwa kucikora mu nda, urafise akadodo mu jene yuko ntamutega madame Francine mugana wongira biriko biraza mbona umengo ucira utangura kuvyo ndashaka allergique n'ivayo urumva umwana uramuganiriza kuva utangura gusama inda, kuva umuvyeyi agitangura kumenya ko afise inda utangura kumuha ico bita affection mu kirundi muramfasha sivyo none mwereka yuko ko kunzwe aje mu muryango akunzwe sivyo atari icaduka kugira ngo abe muri iyo nda, utangura kumukora kukamubwira uti mwana wanje ndagukunda. Ivyo rero buhoro buhoro bikamwubaka agakurira mu nda yumva ko akunzwe, ariko ku mezi 3 rero aranavyumva gose. Ku mezi 3 nivyo abahinga batubwiye. Amezi 3 atatu uratangura kumukora ko kumva ko akunzwe. Noneho kubera umwana adakeneye mu buryo bw'ibigumbagumba kumenya ko akunzwe na nyina gusa, nase ni vyiza ko mama wo mufise inda akora ko akavuga ati karibu kibona, turakwishimiye, turagukunda, karibu. Rero muri imiryango yacu y'u Burundi sinzi nico gituma tuba dukeneye ibiganiro nk'ibi kugira ngo aba jeune dame, aba mama bakiri bato, aba papa bakiri bato bavyumve ko umwana atari uyu yagiye ku isi. Aba papa urabona bikundira abana batanguye gutwenga, atanguye kumuraba, ariko yarakuriye kubona ko ari umwana igihe cose yinjiye mu nda, igihe umuvyeyi atanguye kumva ko hariho ihinduka mu mubiri, akiyumvira ko ashaka kuba afise inda, akamakaja muri ecography bakamubwira ati hari akabebe, aho yarakwiye kumva ko ari umwana. Agatangura kwiyumvira ngene amwakira, ngene amufasha, kuko birafasha mu bwonko bwiwe gukura. Birafasha ubwonko bwe gukura, uko wumva ko kunzwe biguha kwisanzura. Reka ndabaha akarorero ku bantu bakuze, nkubuye nka wewe mu buzima busanzwe aho baye urashaka kuri kumwe na madame Francine, mugabo utazi ngo Francine anyiyumvira kwiki, mbega Francine ndamuvugisha gute, mbega bimeze gute. Igihe cyose uzomuvugisha akaca kubwira ati madame Aline ndagukunda ngene umeze, wowe bituma wisanzura, bituma Francine naho yo bari hari umuhamagara ati ngo ndamutse, kubera uzi yuko ari umukunzi wawe. Rero nuwo mwana uburi kumutegurira ati ko yumva ko akunzwe. Ivyo navyo birafise ibyo bimufasha mu gukura kwiwe, kumva ko aje ahantu bamukunda. Hari akantu madame Francine yavuze ngo hari gihe rero usanga ngo hariho umwana ngo yigunga ngo afunyiranye mu maso, niko babivuze madame, ngo wibaza yuko ari kongira ngo ameze, ariko hajya kenshi umwana mubona ko adatwenga, umwana hoze hajya abari bikomere yagiriye muri yanda. Bana yanje birakaze umungo ni kibazo mfise kibazo ofete ndiko ndaraba mu miryango myinshi turabona abana bameze uko. Ini abari bikomere abavyeyi twisubire ndetse novuga ahubwo turondera abafasha gukiza ivyo, turondera ingene ivyo bikomere vyokira muri abo bana. No mu ishuri uravye urayibona neza cyane. Wewe ukumeze madame Aline uratwenga, madame Francine ndamubona ntararimwe ndamubona shavuye. Vyerekana ngene mwakuze, ntivyerekana ngo madame Aline ngo niko ameze, bivana n'ingene wakuze. Muzobona n'umuntu adashaka kuvuga ikibazo ciwe agenda kigunga, bajya usanga rero mu bihe bindi agize depression, sivyo? Ahamutse ni ingene yagiye arabaho, abantu bagiye barabana guhera kuri se na nyina nibikurikira ubuzima bwiwe bwose. Nukuvuga ko wowe ngene ugenda urabaho kuva mu nda nivyo bikugize. Etape y'ubuzima bugaragara ihera mu nda. Neza cyane.
ivyo nibaza ko buno butumwa nje nako nibaza ko bwarukiye kumva cyane abamama bameze nko kwa Francine amabibungenze kubera donc utabitanguye hakiri kare urumva hariho ibintu bica bigora gusubiza mu rutonde rwavyo akarorero nk'ubu nka Madame Francine nuko monsieur we ndamuzi ntiyomukubita ndabizi ego vraiment ntiyomuvugisha nabi ariko mumenye ko hari hingo musanga umama afise inda umupapa guhera ku mutarike ya mbere ashika kankama kurya kankama ni ku mwana yigunga kuryaza agakubita mama wiwe bituma yituna bituma ya imere muri ko muravuga imuhindukana azokura aza muri hange kandi niho bikura ko atagira urukundo rwase buno butumwa abagabo benshi nibaze ko muri ko murabwumva kandi muzeraba igere duhinduka kugira ngo turere ibikura by'ukuri kubera turatwenga mugabo birababaje kumva ko umuntu yoba je navita kuba victime nakarenganya ku bisanzwe umuntu akakurenganya kuvukire mu nda donc birababaje cyane nibaze ko twari dukwiye gushika ahantu duhindura ivyumviro tugahindura inyifato kugira ngo turere ibikura neza. Ngenda kubwira kandi kantu madame birashobora gushika yuko umama twayinda atayipfuza murazi ko bihora bishika Madame Francine wavuze ngo je nahejeje sinzosubira kuvyara inyuma y'imyaka 10 ukazibona ngo pa utaranavyimvira utarunabikeneye canke umugabo yarakubwiye ati je ntuzunzanire biraba murazi ko bihora bishika uwo mwana rero kenshi mama we yumvise ko afise inda ubwo nyene atangura kwidoga waje niki uje gute ararira arigunga mama we arigunga directement ça affecte l'enfant uwo mwana azovuka yigunza azovuka yumva ko adakunzwe azovuka adashobora kwayamba mama we kubera nta rukundo yamweretse kuva mu mutwe wiwe psychologiquement umumama ntiyamwakiriye kandi noneho yarabivuze ati none je wa mwana ariko ararira umwana ariko ararira mama umwana yabyumvise ko adakunzwe ko atakiriwe yaje batamushaka nzovukira negere ubona intambara zitangura aho tutabonera aho umwana ashaka kuza ubatswe ntari n'abana babaye mu muryango mugabo azi ko muri uwo muryango bavuga ngo mama naka adashobora kumva kwiyaproprier mu vyo avuga ati mama wanje yavuga ati mama naka ari no muryango ugasanga ko ari umwana atisanzuye ko nakumengo uburenganzira bw'uyo mwana kona ko réellement mu byukuri uwo mwana atazi cari muri uwo muryango atishimiye abavyeyi nico gituma nacagiye navuga ko hariyo abana umuvyeyi nubwo yokora ibiki vyose amuraba gusoma ngasihari urumva ubwo iyo nyifato yayakiriye kuri ya message wa muvyeyi aguma avuga neza cyane kwa kundi papa yafata mama kwa kundi urumva acaza ati nawe yipanze muri maki yaza yipanga kandi ivyo birababaza ndazi abavyeyi benshi bashikira bakambwira ati tuganiririza umwana wacu ngo muri kuma wewe waratwenga ngo muravugana ngo murakina akakubwira utuntu ngo nuko kubita ku muto ngo nashobora kubwira ikintu na kimwe hamwe byaransiga uyu mwana none bimeze gute urumva ko ikibazo cyahereye hehe munda kumbure kuko nko mu bana ijana usangayo nk'abana nka 5-10 bameze uko urumva ni benshi ni benshi 10 kwijana ni benshi usanga bameze uko rero mushiramo ari twaje twiga uburyo bwo gufasha umwana ukuntu abameze mba tuge twavuye twatanguriye aho baduhereye tugerageza aho baduhereye kandi Imana ishimwe rimwe na rimwe kenshi umwana araba delivery arakira ariko urumva yuko igikorwa ni kirekire umuvyeyi ari mu nda munyemere gatoya tugaruke ku bana inga gatoyi mfashe kuri ico kintu Madame Francine ariko aravuga ico nyine twako turavuga ko hariho inyishu igihe cyose wabona umumama Madame Aline ukabona ko yasa umwana we byase ko amwakira muha impanuro
nase ko tuhava tuvyibagira mu impanuro je hari byarashikiye ndabona umukobwa yakorera mu nzi wanje atwara indacara ariya nkango nufuma ndayikurayo ndamubwira nti ahubwo mwakire hamwe musaba imbabazi umwana baramusaba imbabazi ari mu nzu ari mu nda nico ndashaka gushikako umwana umuvyeyi wose ubona byashikiye ntamwakire ntava avuga ngo ntaco ndavyakiriye ngo nzomuvyara ariko narondere ngene abikoropa munda y'umwana akiri munda urabimubwira ukamubwira uti mwana mbabarira natwawe n'ibigumbagumba kubera ntari navyiteguriye ariko ubu nakwiteguriye ubu ndakwakiriye ukamusaba imbabazi umwana arumva ari munda akavyumva ko byaramugoye mama ukunajeshaho gusaba imbabazi ukacu ungirira confiance ukumva ko byanshikiye ntaco byamushkiye ndakubabariye so alez nuwo mwana birakenewe ko umuvyeyi amubwira kiri mu nda ati mbabarira mwana mbabarira ndakwakiriye karibu nzokwakira neza ndagukunze nungu twavuga yuko mbere ko tubandira gatoya kubera abagabo bakubita abadamu babo bibungenze nanyine rafite iyo chance yo gusaba imbabazi abana babo neza cane igihe cyose uwo mupapa yobimenya akagenda akabwira batangura kuri nyina kubera niwe yatanguye kubabaza akamubwira ati madamu wanje nukuri mbabarira narakubabaje mu bihe bitari byo kukubabaza akagenda kuri yanda ya wa mama akabwira umwana pana kubwira mama we wenyene ati mwana nukuri karibu turagukunda turakwakirira amaraso yacu turakwakiriye umwana arabyumva akazarahindura rero ariyumva ari mu ndakiyumva akumva ati rero nukuri ngiye hano bankunda murakoze tugarutse gatoya ku bana mwebwe murabagenzi b'abavyeyi banyu ego ni mukora iki canke kugira ngo ubwo bugenzi bwa wewe na ukundane mama na papa cyane ninde mufite ubugenzi cyane papa wowe ufite cyane ubugenzi na papa okay kubera iki murabagenzi na papa kubera ankunda papa yagukunda cyane wibona gute kwa gukunda bimenyeshwa niki akunda kuntembereza akanembereza ahantu tukadoda balansoire ibyo bintu birakwereka yuko papa gukunda papa ari umugenzi wawe yego wow hagira unda nyishura yela cyunda mama apana ukunda kubera wategereza gukunda bose ninde mufite ni ubugenzi cyane hagati ya papa na mama kubera iki mama iyo ndamusabye ikintu cyose arakimpa iyo ndamusabye arantembereza aho nshaka hose bavyeyi ngira ko muravyumva abana barakunda ko mubatembereza barakunda ko mubatwara gukina ibyo birabatuma babaho biyumva ubu n'abanyeshuri ni cyahe ikintu kiragutuma wiyumva ko papa mama ari abagenzi bawe kubera iyo ngize ingorane baranyitaho iyo ngwaye bakamvuza iyo impuzu ziheze akacangurira izindi n'igihe atakangurira izindi nicyo gituma ndabiyumvamo cyane kandi ndabakunda cyo tumuyumvamo cyane kandi urazi ko bagukunda yego wowe ni bya bintu uhora ubona ukavuga ati uno munsi papa arankunda cyane uno munsi mama arankunda cyane. Alors, la chose qui prouve que mon père ou ma mère m'aime, c'est que quand j'ai des bonnes notes, on sort en famille et souvent pendant le week-end, on passe du temps avec nos parents. Et parfois, on passe beaucoup plus de temps en famille, comme pendant les week-ends, ainsi qu'à la fin des examens. C'est donc que mes parents m'aiment car ils travaillent très dur pour m'offrir une bonne éducation. Wow. Urumva iyo muri ko muratwara abana ku ishuri bakiga mukabitwararika mukamenya ko amavakansi ageze mugahindura system mukamenya ko bageze ko batembera ivyo birabatuma biyumva ko bakunzwe. Nanda kubaza ni cyahe ikintu kigutuma uhora wumva ko ukunzwe mu muryango wanyu? Njewe numva nkunzwe n'abavyeyi banje n'umuryango wanje kuko bamico nkeneye cyose aho nshatse niyo bantwara
kandi barankunda bandera neza simbura ico fungura simbura ico nambara. Wow. Mujye murabagaburira mubahe ibyo bambara, ibyo biratuma biyumva ko bakunzwe. Na mwumva ko mukunzwe. Hariho bamwe bavuze bati twebwe turagenda kudoda balansoire, barati turiga tukiga neza, abarati turafungura, tugwaye baratuvuza. Ana yuko abana baratahura neza akigora abavyeyi dukora. Mugabo nagira ngaruke nkebura cyane shiramo n'inkebo z'abavyeyi. Hari umuvyeyi yashikanye umwana kwisi abone umwana arahejeje. Kwiyumvira ko umwana azofungura, kwiyumvira ko umwana akenera impuzu, kwiyumvira yuko umwana akenera kuja ku ishuri umugo ntiyimuraba. Waba yumva arahejeje. Mwana nyandabwire muvyeyi ubu kuratera igikomere kidasanzwe umwana wawe, kuko hariho ibintu adaheza ngo yiyumve neza iyo atabifise. Rero twategerezwa kumenya yuko iyo tubashikanye ku isi twategerezwa gupambana, twategerezwa gukora cyane kugira ngo bashobore kugira iki kubaho neza. Les enfants ngira mpindukizire ikibazo, n'ivyaho ibintu muramubona ku ishuri mu bandi bana ko natibage bana vraiment oya wapi abavyeyi babo ntibabitwararika. N'ivyaho ibintu muramubona ko bati ke mwana twigana abana biwe ujye mwana twigana abavyeyi biwe bamwitwararika, muramubona mukanegura gatoya. Voilà. Urashobora kubona umwana muri mu ishuri ukabona umwanya munini, ukabona umwana arisera umwanya wose, ukavuga ati none ujya mwana ameze gute. Ahandi umwanya ukabona baramutunya amahera y'ishuri bakanamwirukana bakanamutuma n'umuvyeyi. Ibyo biratuma uri mugenzi we ukavuga ati mugenzi wanje aramerewe neza kweri, aramerewe nabi mu vyabayemo mu buzima bwiwe. Bavyeyi sinzi ko mwumvise iyo mutevye kureba Minerval umwana bakamwirukana birabatuma biyumva nabi, birabatuma bumva ko babayeho nabi. Urumva nabo biratangaje cyane kandi yanababaje kumva ko nawe kumva ati mugenzi wanje barabayeho nabi kuba mwirukanya ku ishuri. Ndazera abavyeyi mwa muri busy cyane mwirukana ubuzima cyane, kalendire z'akazi zikakuba ari nyinshi, amanama kunama vuyinyindi nama, ukibagira yuko mbe ku ishuri Minerval bajeri hajyaye umwana bakarenda kumwirukana. Hage umenye ko bagenzi biwe bako baramusengera bavuga bati uyu wabayeho nabi ago tugire cotisation ensemble ubu kuratuma umwana urumva ko babarana bakavuga bati yo nakaragowe bakavuga ati igeragowe. Umwana azi ko agowe ashitse muhira ubona duca ashika kuri abagute umva ashika kuri abakunezererewe cyangwa ryohewe. Okay, hari undi akabazo kanje karabandaye kandi kantu kongera ko iki umwana avuze. Iyo umwana bamusohoye aragira honte, arabahidikire mu bandi bana. Rero umuvyeyi akwiye estime de soi aca yikorora wenyine acabona umengo ntibimukwiye ntibimubereye. Rero abavyeyi bari bakwiye kuvyitwararika kugira ngo umwana bamugumizeko kwiyizera, kumva ko ari mu bandi, kumva ko ari nk'abandi, cyane kumva ko hari icamaze afise agaciro, kuko iyo amaze kwisuzugura ubwiwe n'igihe azokura biragoye gufata ingingo nzima, biramugarukako. Niyo bandi bati uzava ngo umugabo niryo ati ngo umugore ngo umugore ngo ni ndiyo yamayikumiriye ashaka ibintu byorohe nibimutere ingorane, kuko hari ivyamuteye ingorane bituma aja hasi abona ko iciwe nta kimwe gishoboye ntaho yogera nubwo yakora gute. Ubundi nawe ari undi yagengishe urashobora kubona nk'uburi mu ishure ugashobona umwana aje yambaye ishati cyafuye, akaja yambaye ikabutura cyafuye, ugaca umubaza ati kubera iki wambaye ishati cyafuye? Ngo sinzi. Hanyuma ugaca umubaza kubera ko udafise ishakoshi? ngo abavyeyi banje ngo ntibayinguriye. Ngo none ngo kutarishe Minerval yo kwishura ngo je ngo bazoyindihira ngo undi munsi. Bavyeyi tugerageze ana yuko abana bafise ibintu byinshi bakomeretsa bahura navyo, bigatuma
tudashobora kurera neza nk'uko twabishaka. Jene ndafise ikibazo nashaka kubaza abandi bana. None nk'ubu wewe uri mushira kabona ko uyo munsi mama amaze iminsi ari busy, papa amaze iminsi adafise umwanya, wowe ucukora iki mu gihe ukeneye kuvugana n'abavyeyi cyangwa kubaganiriza ko muganira n'abavyeyi? Wabonye mama ari busy, papa ari busy, wowe uca bigenda gute? Uba wiyumva gute cyangwa ucukora iki kugira ngo papa na mama bashobore kugarukana guha umwanya nawe? Pour ce problème, moi je conseille à mes chers camarades, les enfants, de prendre tout d'abord le temps de discuter avec leurs parents de leurs problèmes auxquels ils font face. Le fait que les parents ne prennent pas attention à leurs enfants peuvent causer plusieurs problèmes, comme par exemple les problèmes de scolarisation, de santé, ainsi que d'avenir. Car il ne faut pas oublier que les enfants ont besoin de beaucoup d'attention. Et le manque d'attention peut être très critique et très grave. Okay. Akoze harundi akirije nahengera hajya ati ko turafungura nkabwira ati papa na mama ajya nitwaheza gufungura nkeneye kuvugana namwe duhejeje gufungura nkaca ndababwira ikibazo mfise nkabwira ku ishuri bantumye minerivare amahera angana nk'uku n'uku nimurabirabe kungene mubigenza. Nanje abavyeyi bafise ikibazo nobaganiriza nkababaza ikibazo bafise nca ndabasengera. Aha ni mu gihe ubonye papa na mama bamaze iminsi ata mwanya bafise ntukibaronka ushatse kubaganiriza, wowe ucukora iki? Umva je mbonye bimeze nk'uko icyambere na mbere nobabaza papa, none ufise ikibazo kihe ndabafashe mu gusenga hamwe n'ibyo nta mvura idahita. Nkabaganiriza nyine nkabona ko ari busy n'iby'iwiwe, nkavuga ati papa je ku ishuri twize iki n'iki n'iki, rero nahisha ndayiguteye ndaye hari ko ari cyo cyohinduka, hama nkamubwira n'ibyo bigatuma yuguruka mu mutwe. Murakoze kuko mwabyumvise uko abana bagiye baratuyagira, batubwiye ingene biyumva mu bihe bitandukanye bagenda baracamwo, yaba ari byo ku ishure n'ibindi. Nashaka kubaza akabazo kanyuma, twavuze yuko ubwo ubugenzi yaba ari umwana yaba ari umuvyeyi arabifisemo uruhare. Abana bavuze bati tubonye abavyeyi bari busy batakivuga turagera tukababaza ati mufise ikibazo cahe tubafashe. Hama twabonye ko abavyeyi nabo ari bo bategerezwa gufata iya mbere mu kuganira no kuganiriza abana. Nashaka kubaza akabazo gasanzwe, n'ivyaho ibintu bigaragara nyakubahwa umuhinga mu bintu by'inyifato, n'ivyaho ibintu bigaragara byokomeza ubwo bugenzi. Ana dufate ko busanzwe buhari, n'ivyaho ibintu bigaragara byo ubwo bugenzi bukomera gusumba. Murakoze. Turetse yuko abavyeyi benshi twiyumvira yuko kugira umwana wanje amererwe neza ndamufungurira mu gitondo saa sita mw'ijoro nkamwambika nkamumesurira wanashaka akambara ibirato vyiza impuzu nziza, ivyo birimo mu bintu bikenewe ku mwana. Ariko tuba twiyobagije yuko kuganiriza umwana arico kintu ca mbere. Umwana iyo apfuye emotionnellement nico kintu kizomufasha gukonstruiza sa personnalité, kubaka ubuntu bwiwe voilà. Iyo umwana tumufashije kuba iyo tumuganirije, nakubwiye yuko uko tugenda turaganiriza umwana bimutuma yisanzura, bimutuma habaho yumva ko akunzwe. Umuvyeyi ikintu ca mbere ategerezwa gukora kwari ukwiyumvira kuganiriza umwana. Madame Francine yavuze ngo hari akana kaza kariruka kakuyambira ukacukubita ugaterera hariya. Sivyo, naho wowe urushe, naho wambaye impuzu yera uvuga utarancafuza, siko byategerezwa kugenda. Mwakire hama umuyagisha umubwira uti doucement
hinga gatoyi mbanze nikuri bifise manda bishire hasi hama ndakuyambire hama ndakuyagi umwana twategerezwa kumuyagisha ubuzima bwose nukuvuga yuko nivyo vy'ibibura birashoboka ko umuvyeyi abakenye sivyo umwana wamuganirije ntibimutera igikomere no kwishure niyo bomubaza bati wewe kubera iki wambaye ka uniforme kacafuye na karorero wamubwiye uti mwana nabuze agasabune k'amajana 2 ihangane mwana agenda nezerewe ku mutima acabwira wa mwana ati nta na kimwe twabuze agasabune kandi abamerewe neza ariko uko kuntu acavuga ngo mama ngo sinzi ababona ko wamurenganije sivyo ni nko mu buzima busanzwe reka tuze turavugisha no mu buzima bw'abantu bakuze nimba Francine aje akambwira ati madame Anatoli giriki nkaca namubwira nti oya ntamusiguriye birimusigaramo igikomera avuga ati madame Anatoli arangararije madame Anatoli ameze ukuntu sivyo ucubiha intumbero yiwawe rero twari dukwiye twebwe abavyeyi kureka ko abana ari bo biha inyishu tukabaganiriza kugira ngo amenye ati kumbe na twatundi naronse erega umuvyeyi yihabase yigoye sivyo nukuvuga ko kwa kundi kubona yuko bimwimye utamukunze ntibisubiramwo kubera yamenye impamvu sivyo hanyuma ico bifasha kuganira n'umwana bituma yubaka ubuntu bwiwe sivyo bigatuma yisanzura mu buzima busanzwe iyo yisanzuye rero mu buzima busanzwe bituma zarakubwira ibintu byose wewe rero hari umwana ngaha yatubwiye ngo abavyeyi ngo bampindero ngo izotuma nanje ndayiha abana banje sivyo siko yavuze ego bisigura ngo iyo ugenda uraganiriza umwana umuha ibintu bizotuma nawe azokwibeshaho akabeshaho nabiwe sivyo none hariho umuntu yaciye umugani ngo ntawe utanga icyo adafise sivyo wewe no kuvuga uwo mwana wawe nimba utamwigishije ukamuha indero sivyo ukamuha indero ukamubarira uti iki kirazira iki ntikizira hariho utuntu duto ukabona ufise umushitsi umwana umuzimanya gafanta wa mwana akaca gakorokera ko akaca kanyo sivyo kosa akaca kamimina hari gihe ubo warufise imwe madame Francine sivyo ariko igihe cyose wamuganije ukamubwira ati burya rero ga mwana hari gihe nzimana umushitsi mfise kamwe kubera wowe wari wanyoye ubuyi wowe uzoca umuhebera ivyo bintu bica bibingorane igihe utamubwiye uti kirazira guca hejuru y'abantu bakuze genda icishe bugufi iyo ndero ntayazomenya kiri ngaho nyene nashaka kumenya ni umwana atangura kubyumva wotara kwimuyagira angana gute twavuze byo guhera kuva kiri munda ukamuganiriza ivyo navyo kumuha indero n'utoho marque mu kintu kimwe bitangura ryari ku myaka ingahe urakoze turiko turaganiriza umwana munda ni affection buri kuramuha mugabo ubu rero wugiye mu ndero y'umwana sivyo reka mbanze mpeze ico cha affection iyo uri kuramuganiriza ariko arakura imyaka 2 3 ukamuha ikibanza ubu uri kurakuza affection yiwe sivyo kwa gukundwa kwiwe kwa kwiyumva kwa kunzwe biguma bitera biduga akaduga uko agenda arakura ugenda umwiyegereza hariho ibiringo bigoye turaza kugaruka kuri ico c'indero hariho ibiringo bigoye vya adolescence sivyo wowe urabizi iyo turiko ujya turasangiye groupe ya encadrement des adolescents biba ari vyigwa bikomeye nukuvuga yuko uwo mwana utamwiyegereje guhera kiri ko araduga imyaka 2 donc kuva kiri ko arakura cyane rero hajya ciye ubwenge ushobora no kumubwira uti pu akoze ikintu kuko ntibibujijwe guhana umwana sivyo turaza kubirabana bibirira bivuga ariko araduga imyaka 2 utico kirazira iki ntikizira buhoro ugenda uramugirira nkuko madame uti ico kirazira akagiheba buhoro barakagenda aragiheba sivyo 3 4 iyageze rero muri adolescence wewe uramugiriye gutya mugabo kamwereka ko umukunzi ukamutwengera pana ko mukubita ni mujinya ikintu cyane cy'umujinya kirabisha kica gituma umwana yishiramwo yuko atari urukundo rwo kumurera ari méchanceté turatahurana sivyo rero ageze muri adolescence igihe cyose wagiye uramuhanana urukundo akabona ko ari urukundo muri duso kandi umusigurira
si sawa akarorero urashobora kubona umwana sivyo imyaka 9 10 agakubita uzimanya ifanta umuntu akacikubita umugere nakarorero kuca umubwira ngo nta ndero ufise ubufatanije ubuntu bwiwe n'inyifatagize kirazira rero gufatanya ubuntu bwiwe n'inyifata agize wowe no kuvuga utegetse kumubwira uti ivyo bintu ugize n'amakosa sindabikunda kandi ntibibereye nka twe turaba Kristo ntibibereye mu Kristo ntibibereye uwamenye Kristo uwabereye Kristo ategetse kugira inyifato nziza uranyumva ntuvuze ngo wewe ntugira indero kirazira kumubwira ngo ntugira indero kubera wewe uramukarifye urahejeje kumushira ku ico chapa cuko atagira indero wewe agiye agitwaye ni mafu na mama arabizi ko atandero ngira niyashika hanze rero sasa acayibura azocagira ibintu birenze okay ikindi rero iki kintu turiko turavuga cuko yaga n'umwana ageze muri yaje d'adolescence sivyo hariho bebagira ko kumyaka ingahe adolescence hariho age pubertaire atangura kubona changement y'umubiri turi kumwe n'abana batoye sivyo ihinduka basize umubiri sivyo iyo ni age pubertaire iyo ariko arabona ibintu bimuhindukamwo aca ariko yegereza ya age d'adolescence abageze rero mu bihe neza byihinduka rikwiye bigashika akabibona umukobwa akabona bijya bihe muzi umuhungu akabona bijya bihe muzi sivyo nibaza kubera sinitwo kidevelop ico kubera atari congera ngo turimo tukigire gutyo aho rero niyo mwanya rero ica wamubivyemo kuva duga gishobora kukorohereza muri uyo mwanya kubera yuko muri ico gihe cya adolescence umwana uko ahinduka mu mubiri arashobora kugira ikintu cyo kwikumira kwera utamuyagishije ivyo bihe ntiwabimusiguriye kubera ntimuyaga ntiwamubwiye ati burya rero nk'uyu yaharageze ko avyiga ababizi sivyo je crois que à l'école on vous a appris le changement du corps n'est-ce pas c'est-à-dire l'âge qui part de l'enfance vers l'adolescence n'est-ce pas ou préadolescence vous avez appris ça OK igihe rero muyaga uba wabimubariye si sawa uhengera umwana ubona ko ari kwaregereza ivyo bihe ukazura mubwira ngene azobaho wewe uzoshikirwa nibi bizogenda uku utitwaye uku bizogenda uku buhoro buhoro rero iyo wamuyagishije ukamugira umugenzi bimwe twamye turavuga araheza akakubwira ati mama burya rero nabonye ibi papa byagenze uku ukaca umenya ngene rero umuhanura rero muri ibi bihitwara uko nibihe bisanzwe ukamuhumuriza barahamuka akabona umenga abaye igihume mbega habaye iki mbe nakoze ikosi rya abakobwa nakoze ikosi rya si sawa bituma rero yikumira akumva umengo si umuntu mu bandi rero umuvyeyi afise itegeko devoir yo kumufasha kubibamwe neza kumwereka ko ari bisanzwe kumwereka ko ari stade ategerezwa gucako sivyo ariko arakura hamukazura mwereka uti rero kubonye ibi uri kurakura ntuzuritwara nk'ababebe ntuzurakina n'abana uzokwirinda ibi sivyo iyo tuba twari kumwe n'abadoresa twaca tubigirwako si sawa reka ngira mu kindi ganye tuzironka umwanya wo gutumira abadoresa n'ababigira ingene biyumva bageze muri ivyo bihe biri twakwita ko biba bidasanzwe ku buzima bwabo ico bifasha rero madame Aline turiko turakivuga uwo mwana ari muri adolescence iyo yakugurukiye akakubwira ivyo ariko aracamwo murabona niho hatangurira ibintu vya copinage si sawa araheza akakubwira ati mama hariho nimba ari umukobwa hariho umuhungu naka yambwiye ibi nibi hariho umukobwa naka je mbona aguma nyiyegereza ukaca umubarira rero genda buhoro buhoro bimeze uku ukinjiramwo uhura n'ingorane nizi kubera iki ga madame Francine naguciriyemwo urumva umwana ageze aho ashobora kumubwira byose ibyo byahereye hasi neza cyane cya kiganiro cyo mu nda atigera abona umuganiriza ntazoza kukubwira none wewe yo kubuntu ukorotse nk'umuravyo niyo ngoraniro abavyi bafise batangura kushaka kugira abagenzi abana babo bamaze gufata ingingo kuko muri age adolescence umwana afata ingingo
abatangiye gufata ingingo Neza. atumberezwa izo ngingo afata zitumberezwa niki ni ya education yaronse ya ndero yahawe bwa bugenza afite n'abavyeyi bya bindi bibamwo akiri munda kuva akiri munda urumva rero ntidukanguke kuza kurondera ubugenzi bitagikunda kuko mu bagenzi babo bamaze kugushira pembeni amaze gushira iruhande kuko muri ijya myaka 11 12 niyo myaka bitaje pubertaire niyo iba yinjira muri adolescence niyo batangiye gutoranya abagenzi mugero utarimwo aragukuramo neza kandi akabikwereka uravuga akavuga nivyo bivavye naniye mugabo hari hanijya usanga adolescente ahubwo mu mama we na papa we nibo bahasheri be bambere kubera iki cya kiganiro cyatanguye hasi ni gwa rugendo nahuye niki mwumvise umwana yavuze ati tuganire ndababwira ibibazo nagize nabo niyo mbonye ko bafise ibibazo ndababwira hakajambo yakoresheje k'igiporoti gikaze ati nta mvura idahita ariko arahumuriza abavyeyi none hari umwana yo kubaho kuvuga ivyo atakiganiro kimenyereye gihari kijya kiganiro nyene kirabandanya kikabandanya gushika no mu rugo hariho abagore nabonye mama wabo atamenya n'ikimuki wabo nikibazo cyatanguriye hehe hamwe hariya naza gutangura kuganira nawe agiye kubaka oya atangura hariya rero urumva ico nico kibazo gihari ijambo rimwe ico komeza uko bugenzi mu kiganiro ni kuzana umwanya w'ikiganiro kuha umwanya umwana ugaha umwanya donc umwanya wawe ukaba uw'agaciro cyane ibintu baze yuko ikibaza ni kimwe mugabo twagitevye ko cyane kandi azigitwa mwagitevye ko ni kubera arico gihambaye gisumba byose kumva wowe ko mu kazi kawe usanzwe ufise kaniniya mu bibazo donc ingene usanzwe uri busy ushobora gufata ugashiraho umwanya w'abana bawe ico rero baza ko arico kiruta byose ko nabonye ko arico mwashimangiye ko cyane ko bariho n'ikindi cogira kabiri cegereza ico murakoze kubaka ico kiraro c'ubugenzi bushitse neza reka ndakubwira kandi kantu madame Aline burya iyo abana bariko barakura hari ikintu bita identification hariho urukundo reka ntangurire ku rukundo umukobwa agira urukundo cyane kuri papa wiwe sivyo ka madame Francine umuhungu akagira je nkunda papa cyane umuhungu agira urukundo cyane kuri mama wiwe rero iyo ariko arakwegera akwereka iyo affection ubwo rukundo agufitiye nawe nturumwereke ni wewe yotanguye kubwira ibiriko biramubako acabura uwimubwira oro wewe wari ufise intaka yo kumubwira uti jewe ndagukunda mwana wanje ukamwiyegereza kujya ariko arakwiyegereza ko ntucumugirira gutya sivyo ntucumwigiza inyuma kuko ni wamwigiza inyuma twatujambo wewe utari kuramubarira atari keshi je ndafise akana gatoyi kama kambwira mama love you so much niyo shitsa cyambwa ngo ndakubwire mu gutwe love you afise 5 love you so much nanje kamubwira I love you too sinzi nuko ari cyo madame Francine cyo gifucyongereza urumva nukuvuga yuko iyo utari kurabimwereka cyane cyane umukobwa iyo utabimweretse ejo murabizi madame Francine waciye muri adolescence na madame Aline ejo hazoca haza ka jeune garçon kamubwira ngo ndagukunda abahinga batubwira ati umukobwa se yarakwiye kumubwira ati ma fille tu es super tu es très belle je t'aime beaucoup sibyo kugira ngo kakane kitarukiriza avuga ati ivyo ndabizi ndakundwa deja la maison papa rankunda cyane sibyo birakenewe ko waprecia umwana wawe hari umama tubana niwe yatubwiye ati je nakuze nzi ko ndi la fille la plus moche ati kubera yuko mama yamambwira vangaho wabona ubona usa nabandi bakobwa mama wiwe mu kubigira yashaka ntahave yibona ko ari mwiza ati nkura ngeze kureshwa umuhungu akambwira ngo ndagukunda ati nkumva nibitangaza ankunda kubera kijewe ndi mubi rero ntitureme mu bana dis-lui qu'elle est très belle qu'elle est la plus belle ko afise amakarite kugira ngo yumve yiyumvise kumwe madame Francine yabivuga yiyumve
hama niye wamubwira ko ari mwiza ukamubwira ko afise amakarita ivyo akoze ukavyapressya nibyo ushaka kumukosora ukabimukosora mu mvugo mbabarira amatwi utamubwiye ngo bimwe nababwira sivyo Voilà. ngo wewe umeze uku ukamubwira uti wagerageje mugabo si uko wategerezwa kubigenza iyo ubigira uku byaca biba byiza cane Voilà. bimutuma no mu buzima reka ndabaha akarorero mugabo kenshi iyo ntangoye kubivuga casanga nanadeviye reka ndabaha akarorero murabona abadamu ibi bavuga ngo badamu ngo ntibagira gute kubera bayakuze ari sous-estime bamushira hasi hariho impano Imana yamuhaye adashobora kuja hejuru adashobora kuzishira hejuru kubera yuko azi yuko ategerezwa kwinyegeza azi yuko atovuga mu bantu sivyo nakamaramaza ntiyigeze aronka umuntu amubwira ati uvuze neza ntiyigeze aronka umuntu amubwira ati urafise indero uri umuntu mwiza Voilà. si sawa Voilà. Bane ni sawa mumeze neza je nashaka kwibariza akabandi mwiyumva gute iyo umuvyeyi abakubise canke abahanye mwamwumva gute canke ariko arabahanura umubyeyi karaguhanura nawe nyine biba ari byiza mugabo wewe ntushobora kubona akagufitiye urukundo uvuga ati ngo ariko arankubita kandi ngo nkubitiye ubusa ngo sinagikoze icyo yankubitiye hajya gufitiye urukundo ntabakweretse ishari abagwanuye no kukubwira yuko iki wakoze atari ciza ubundi nawe mbwira uhora wiyumva gute iyo papa gukubise cyangwa gukankamira uhora wiyumva gute murakoze cyane hari igihe ukora ikosa umubyeyi basi akaba nko kukebura basi gatoya ariko benshi baca bibaza ngo mama aranyanka ngo papa aranyanka ngo nkuba nkubitiye iki ngo ntacyo nakoze ariko umubyeyi ntashobora gukubita adafise impamvu niyo yagukubise adafise impamvu araza akakwegera akagusaba imbabazi nawe wiyumva gute iyo bariko baragukubita cyangwa iyo bariko baraguhanura mu gihe wakoze ikosa igihe umubyeyi aba agukubise aba akweretse ko agukunda umubyeyi agukubise aba akweretse ko agukunda nawe gende tuganire wowe iyo umubyeyi abakirije gake nanamwibagiye iyo umubyeyi agukubise cyangwa guhanura wowe uvyakira gute igihe aba ariko aramanura nkaca nibaza umengo ariko aranyanka kandi ariko arampa indero nziza hari igihe uca wibaza ko umenga ariko arakwanka kandi ariko araguha indero nziza nawe wumva gute iyo baguhanye nuba wumva akantu uvuga ati barandenganije ukirije bankubise jenyene naka nibamukubise trésor bwaciye aguma kubita jewe kubera iki ego hari igihe bishika umuvyeyi agukubita wewe kubaza ngo arakwanka kumbe ni ndareka araguha akaba aguha nikosa y'ivyo wakoze ukavuga ati je kweli ntibankubitiye ubusa bankubitiye inkosa nagize mu nyuma bigahava wihanura hama bikabandanya agukubise ntiwibaze ngo arakwanka ahubwo ni indero ariko aragutoze kugira n'abantu uzovyara uzoyibatoze murakoze ku mitima uyageze kure rwose riyamanzi nawe uba wiyumva gute iyo bariko baragufata umwanya abavyeyi akaguhanura wakoze ikosa canke iyo baye ngombwa bakagukubita wowe uba wiyumva gute Quand ce genre de situation arrive, je commence d'abord par me mettre en colère. Et puis ensuite, j'essaye de comprendre pour quelle raison ils ont fait ça. Je comprends que c'était pour mon signe, qu'il ne fallait pas faire ce genre de bêtises et qu'ils essayent de m'apprendre le respect et ainsi. Donc, même si cette méthode n'est pas souvent la bonne, elle peut souvent être utile pour bien éduquer nos enfants et leur apprendre à ne pas commettre la même erreur deux fois d'affilée. Wow. Urumva yuko abana biyumva ugutandukanye iyo babonye tuko turabakosesha tubahanura none bane je ndafite ikindi kibazo nshaka kubabaza kubera iki hari igihe umuvyeyi ashaka kuza akabaza ati ninde yakoze ibi mwese ati oya hajya babaye iki je naba ndavyumvira kenshi ukiyumvira ninde yakoze iki oya hajya babaye iki
hari umwana ashobora gukora iki ariko kugira bivuge bikanga ko bivuga avuga ati ninabivuga bahava bankubita mbabari cyane reka ndabigumye ariko kenshi uragenda ukabimubarira ukamusaba pardon hama akakubabarira. hari igihe umubyeyi atashe akakubaza ninde yagize ikosa muri mwebwe babiri gace muvuga ngo yango si je ngo si twebwe hanyuma haba hariho umwe aba yakoze ikosa akanka kukivuga kaguma kibitse hanyuma uwundi mwana kavuga ati mugabo sije nabikoze reka ndamarire mama muhane bihere gaca aja kubimubarira agacamuhana hanyuma bigahera akamusaba pardon bigahera kubera we ntushaka kuvuma umubikiye akabanga kandi yakoze nabi wala hari igihe ukora ikosa hama ukaribika ukibaza yuko aca gukubita cyane ukaguma uribitse ariko mu nyuma bigashika nawe akabimenya ko wamubeshe akasha gukubita ukaca umusaba pardon. bane muze murasaba pardon abavyeyi banyu mumva ko bana yakora bahanura. Madame Francine ndagira conclusion mvuge gatoyi hanyuma umuhinga mu by'inyifato nshaka kubaza ni gute umuvyeyi yohana umwana wiwe mugabo umwana wiwe nashike ku rugezo abona ko amwansi. burya abana mwumvise yuko babizi barabizi n'ubwo wafata ukamuhana akakumva kamubabaje mugabo arabona yuko iyo uhanye umwana hari ikosa yakoze ntakwanga aragukunda cyane kuko umwana burya muri we n'umuntu ashaka gukura neza niwe wabajije tubabajije ati ushaka uzobiki arakubwira ibintu by'ibitangaza ni kuvuga arose umuntu amukosora amwigisha amwereka inzira nziza umwana biramuneza kandi arabiyumva arabibona. Rero guhana umwana ariko se yakoze biramuneza nubwo uyu mwanya bababaye kuko yumva yababajwe umubiri nyine babara inkoni nyine uravyumva inkoni agasusa agaki abamama mu Kirundi barabana agasusa kakakujya sawa urukuravyo urumva abashaka ico kintu ugihebe urumva. Rero umwana arabimenya ariko iyo ukubise umwana ukamuhana nubwo umurayi ikigishwa mukankamira iryo kosa atari we yarikoze uko n'abavyeyi bakora ku byo babwiye naka yakoze iki kumbure abana n'abantu batamukunda canke bashaka kubona nyene amereye nabi cyane abana babana n'abavyeyi usanga batabavyeyi directement abana bagiye ibibazo ugasanga afise umuntu bamwe akacashikamo amuhaza terubwoba mutuka canke mukubita ico nigikomere kiza kukushira kure iwe cyane noneho. Ariko nkuko madame Anatole yavuze ubimenye yuko bamubesheye ukamuhamagara uti mbabarira sinarinzi yuko utabikoze nashaka ntuzosubira gukora ivyo umwana arakubabarira. Ariko abavyeyi barihagarara ko ni bibi n'ijambo ry'Imana irayubuza mu ijambo ry'Imana iravuga ati ngo ni muhane umwana n'urukundo ni kuvuga ntuze gukubita uwica n'Imana irayibuza. Hari abavyeyi bakubita nabi agafata ferabeto agafata icuma agafata urubaho agafa guhuragura abonye ushaka ko umuntu azo gushigikira uko umucikimuga ukubise mu bwonko burasanzaye n'ikintu kiri fragile ukubise ku mugongo hashobora kuba ikibazo muri colonne vertebrale umwana aracari yoroshe guhana ukubita ni kuraba gukubita ahantu atabumuga butera kandi ukaraba n'inkoni uri kuramukubita ukabiraba neza n'abana n'umuntu yafata ferabeto agakubita abana bakamara iminsi bataje no ku ishuri kubera yabavunaga n'icuma iyo na Bibiliya byanka. Bibiliya mu migani 22:6 baravuga ngo toza umwana indero akwiye kwamana azorinda saza atarayivamo. Iyo
iyo ndero rero ni iyahe? Kandi Bibiliya iremeza neza ati ntukarinde umwana wawe inkoni. Urabyumva Bibiliya ivuga ariko murabona isi aho igeze, murabona isi aho igeze iri kwirerekana ati umwana afite agateka, berekana umwana uburenganzira afise ariko niba ariko baramuha cyane ibyo asabwa, les droits de l'enfant mais les devoirs ntabwo ziko ziravugwa, bigatuma isi iza kuboma indero kuko umuryango washizeho n'Imana, isi igaciza kuboma ya ndero Imana ishaka kubona mu mwana. Umuvyeyi kwishuri rabo no munsi dufise abantu bashobora guheza kaminuza na imanita bakayiheza batazi no kwandika amazina yabo neza. Kubera iki? Muri primaire wanditse anayo warajyaga kunika ukuboko pa kandi wacu yandika neza, ariko ubu umwigisha kubisa umwana inkoni niwe bakwitwarira. Ni kuvuga iki? Urinda umwana inkoni aba mwanka, Bibiliya bivuga uko nyara mu migani sinuka vese neza aho yi. Rero gukubita umwana mugabo uzi kuri kuramuhana umubwira ati iki kinda kiguhaniye kuko nakibonye gikoze ntuzo gisubire mu rukundo urukura byumva ubona ko ico kintu wa chance umwana aragukunda cyane, ahubwo aragukunda cyane. Hari umuvyeyi umwe yanganirije arambwira ati ngo urakoze kuzura dufatishiriza abana, ngo iyo nibutse yuko ico nakora cyose mama tana kimwe yambwira gusa nakuba mbayeho ubu buzima jewe mbayeho, ngo ndagusavye umfashe. Abo n'abavyeyi ariko aribuka yuko iyo mama we yamukubita akamubuza ati reka kuzura tembera ijoro, reka kuzuragira uko, reka kuzuragira uko, yari ku muntu ku murongo kandi yari kubaho ubuzima bwiza kuruta ubwo ariko arabaho. Ni kuvuga ngo abana baramenya yuko abavyeyi tubakunda iyo tubahana, ariko ubahaniye ikirukuri umwana umurenganije nigikomere umushizemo agushira kure, ariko umwana ikirukuri aragukunda cyane, abona ko uri kuramwiyegereza umufasha kugira umuntu mwiza akomeye mu buzima bwiwe. Ego murakoze. Kadekere madame Antoine agica yongereje ko murakoze. Sinza kuvuga birebire byose madame Francine yabivuze. Guhana umwana n'itegeko rya Bibiliya, gusa abavyeyi hari ikintu dusigaye twitiranya ngo no hana umwana yo havanya nka canke ngo yo babuze ya affection twariko turavuga. Umwana iyo umuhanye mugabo kamwereka neza ikintu muhaniye abara amahoro. Hami yindi ngorane ku bavyeyi bariko baratwumviriza, usanga jewe shaka gutanga indero ntafise, ndaguha karorero, ndabaha karorero. Ugasanga umuvyeyi afise umwana yinjiye muri adolescence ataha 1h du matin, sivyo? Winimba umuvyeyi kubera afise amafaranga kandi umenga arabire kure kubera kuza agataha izo saha, wa mwana wiwe acashaka kumushira ku ndero yo gutaha 6h gute? Ntibishoboka, sivyo? Ugasanga umama afise ingeso mbi, sivyo? Sivyo cyane zo kuboregwa cyo kwitwara, sivyo? Muravyumva akaca shaka ko wa mwana w'umukobwa yitwara uko. Jewe ndiko mpamagarira abavyeyi kuba model, kuba karoro k'umwana, kuko muri psychologie havuga ko le parent est le modèle, le papa est le modèle de son fils, sivyo? C'est son identité. La maman est l'identité de sa fille. Alors nukuvuga utegerezwa kumuhindera umubwira uti nanje nitwara uko, sivyo? Pana kumuha ico nawe udafise. We uri kura bimwe uri kuramubwira ngo kora ibi nawe nturi kurabikora. None identification azo kuidentifya kuri inde. Nako naganongereko. Ego. Murakoze. Muhundire mugabo kubera turi mu radio mu television. Ivuga ubutumwa bwiza bwa Kristo. Reka dushiremo akajambo kamwe madame Francine. Sivyo none byofasha abavyeyi kureresha ijambo ry'Imana abana. Kuko niyo twoyaga ariko tutabayagisha n'ijambo ry'Imana. Navyo ni kindi kiganiro gikaze iyo abavyeyi bicaranye n'abana bakavuga ijambo ry'Imana, hama bakabasigurira ibyo amabwirizwa bicaranye kuziko bagasengera hamwe, sivyo none? Reka rero nsozere ndiko ndavuga iri jambo ryo muri Timotheo wa 2
igice cya 4 umurongo wa 2 riravuga ngo uvuge ijambo ry'Imana uhore ugavye mu gihe gikwiriye no mu bidakwiye uhane wihanize uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha amen sivyo none tureresha abana ijambo ry'Imana yego munyemerere turangiriza ikiganiro cyacu hano kandi munyemerere nshimire abatumire bacu bitanze batiziganya bagahe umwanya wabo kugira ngo bashobore kuza kugira bakize imitima ya benshi kandi kugira ngo uburundi bw'ejo bushikare tuburera kandi turera ibikura rero munyemerere nshimire Madame Francine mwakoze cyane murakoze cyane ku kuduha akaryo ko gutanga icyo Imana yaduhaye kuko nimba hari icyo Imana yaduhaye mu mitima duhumeka ni ukubona hari umwana akuze nk'uko Imana ishaka. twizeye ko niyo twabatumira ubundi munsi twavuze ko ari igice cya 2 mujye twitaba mugende muvyemerera abakunzi bacu ego cyane turahari ku bwanyu ego murakoze cyane murumva ko batazongora ko bagiye babwiye nyene ego Madame Anatoli munyemerere ndabashimire cyane ko mwashoboye kwitanga mugahevye muko murakora kugira ngo muze gukiza imitima y'abatari bakeya ndabashimiye cyane natwe turabakengurukiye ego twizeye ko mu gice cya 2 mu nzotwitaba tubikozeko nukuri tuzoza kuko nico Imana iduhamagarira kandi niba yarabiduhaye ni sawa nkuko rero mwabyumvise twari kumwe n'ugwaruka ariko Burundi bw'ejo twagana mu tubashimire ko namwaje mugaheba kuryama itiro dodo iraryoshe cyane mbwa mwashoye kwiheba mukaza mu kino kiganiro merci à vous mwakoze cyane kuza mugafasha abandi bana bafite ibyo bari kuracamwo bigoye mukabaterera impanuro zitandukanye n'abavyeyi mukanaduhanura turabashimiye cyane murakoze cyane ego munyemere kandi shimire Mikakizimana ashoboye kudufasha kwegeranya amasanamu n'amajwi naho nyine turamushimiye natwe naho nyine yashoboye gufata impanuro zike ko twahanuye n'abapapa turabwira inyifato zibereye biba twe naho nyine byamufashije cyane kandi bizofasha n'abandi benshi